tumaze guharura amazu tumaze gukora amazu arenga 50 tumaze gushikiriza 50 2060 muzamaze gusoriza nibaza ko kujya mwavuze avec iyi programme y'igihugu y'imbona kazoza ya 2060 kandi nkuko tuko turabona kuko nakubwira jewe nk'abantu ndiko ndobakira 80% n'aba diaspora bako barijukira kuza kubaka igihugu Afrika nk'abantu benshi badukurikirana abantu bibere muri Amerika za Australia za Canada gusanga atanze uburyo ugasanga bamwubakiye zanzu zo ubuterere zazi z'ibisugutse oya twebwe rero aha ko bimeze gute twebwe niko nico gituma dufise akabijya twebwe turi entreprise yizewe kuko turafise turagira n'ama contrat turaja kwa notaire amaka tukavugana n'ingene tuzogena turarihana kuko kenshi ni utanayafise ukamubwira ati uburyo ntabwo mfise kuko turavugana n'ingene tuzogenda turarihana en tranche tugezaya uzompaya tugezaya uzompaya hari n'amahera bampa mu nyuma ariko namushikirije dusanga dukoresha n'ubuhinga bwa none iyi ni appareil iduha ama niveau atandukanye yaba niveau kamera oya yengenda akakwakiriza urabe ni niveau à laser hariya iratwereka impome ko zigoramye canke zitagoramye kuko kenshi twasanze aya manivo abafundi bakoresha umwe bafite niveau yiwe undi akafite indi niveau yiwe hama wazana niveau ugasanga yiwe ireka ko ari sawa wazana indi yiwe undi akakwereka ko atari sawa gacha yumve none abo bantu bose babiri aya manivo yabo bafise ni yihe y'ukuri inzu yubatswe muri ari zibiri iyi nzu are zibiri komo ingani zirarengana oya ibi rero nibwo buhinga dufise kuko nk'iyi ndiko ndayubakira mu diaspora iyinye umuntu ari hanze agura amvuga are zibiri we yavuga ko bitova mu inzu jewe ndamucapira ndamwereka iyo nzu kuri muri are zibiri aranka kuvyemera iyi nzu mwayubatse mu kiringo kingana gute iyi nzu rero nabikubwe nte wovyemera iyi nzu ibi bintu byafishe twayubatse imisi 16 uko nukuri twakoze ijoro n'umurango 16 jours ibi tubone ibi bikuya turonka ibi inye turi mu kajaga ahantu twumva ko hatewe n'amazi ahantu hagoye kubaka kandi ahantu numva ngo uyuhimbye n'imisantimetero zingaho ubwo nyine amazi acaguteye ngo buhinga mwakoresheje n'ubwayo kugira ngo ubaka ahantu ko turabona ko ari kabisa ko ari shatu ntavyo mubona ko nze iyi ni piscine iyi twayinje ahantu hari amazi kandi nuko nakweretse tuzagenda ndakwereka kandi twe turafise n'ubuhinga bwa turafise ama motopompe yirukana amazi turafise ya produit imwe ukuravanga n'isima hamwe isima n'amazi akoze ko amazi ni yasubira inyuma nkitangura kubaka nagenda nkazana ivyo bintu byo kugariza ukagushira ko ukaca wimenya intebe mugabo nkaca sanga umuntu azanye intebe atanamwe zisa n'irangi atanamwe zisa n'amarido baje usanga inzu yubatse neza mugageze kujanisha ibintu bikobora kuvura ibintu byaransi n'ibijane ndavuga tereka shire muri rero igisata ca decor cyo gituma uzosanga muri Israko harimwo decor interior design ukuvuga rero jewe iyo nje nkaba nzi n'igicapo cawe ukuvuga nzanzanye rido nzanzanye intebe urumva hamwe ubiraba ugasanga ni ibintu biravukana n'ivyombo uzoze niko Irebe FM iraniyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM megahertz 91 n'ibice 4. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best for this industry ya Buja Flavor. Chakenya makuru cyama kibazanira bisha muvuga muri industry ya Buja Flavor. Nk'utuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Hama dusubira dukengurukira namwe bakunze bisamirizi Irebe FM. Mudasiba kudukurikirana misi yose kuri 91 n'ibice 4 mu kiyacimbo hamwe n'ijana n'ibice 2 mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Kandi ndabifuriza yuko amahoro y'Imana yo kwamana namwe mubanye no mu byanyu. Wowe wese uri mu Burundi mu mahanga nukuri ndakwifurije yuko ukuboko kw'Imana yuko kokwama mu vyawe no muri wewe. Yes ndakwaratira kuri miriko ukuri mu Beni behind the camera ni CK Professional kinyamakuru naco ni Irebe Media cyama kibazanira novuga za content ziri update novuga zigaragaza neza na cyane igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi gishigikira ibyiza by'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Ni muri cya gikorwa cyiza rero cyo kwerekana no gukundisha abandi abarundi bari mu mahanga no kwereka ibikorwa biko birakogwa mu Burundi. Abantu benshi bahora batubaza ati mbega Beni mu Burundi kwera ivyo twumva ngo bariko barubaka nivyo ati
yego nivyo mu Burundi bariko barubaka kabisa, abarundi barumvise akamo k'umukuru w'igihugu ko gukura amaboko mu muzu bagakora ibibateza imbere bigabashikana kure. Uyu munsi rero turi kumwe n'ishira hamwe Israko risanzwe rikora ivy'inyubako, yubaka nuvuga amazu ameze neza cyane, amazu yo mu bwoko mu buryo bwa kijambere. Wifuza ko bakubakira inzu ingwa muri Israko barabigukorera neza, inzu yari yo yose barayikubakira. Arakantu numvise ngo na are imwe ngo barayikubakiramwo inzu imeze neza cyane, inzu ugasanga irakwije, ifise parking, inzu kabisa ugasanga ifise ivyumba bikwiye. Nk'amabwe musanzwe mwikundira vya bintu nyene avuga ati ngo abarundi dusanzwe dufise wa mutima gukundana gufatana mu nda, iyo umuntu agiye kukuraba usanga ngo araraye canke uramuha indaro. Yesu bakubara ati rero muri Israko barakubakira inzu n'ahantu uzoshira abashitsi, nivyashika imvura ikagwa utazobura ahantu ushira abashitsi bawe. Rero muri Israko sivyo gusa ngo bafise n'uburyo bwo kubaka nuvuga amahinguriro, ngo bafise ibintu byinshi cyane bakora, bafise nuvuga nishira hamwe ryabo kandi rigurisha ma matière de construction, novuga vya bikoresho bakoresha mu kubaka amazu byose ngo barabigukorera neza cyane, ngo kandi ngo abaengineer baho n'abaengineer bameze neza sana, ngo abaengineer kabisa babyize bakabinonosora, si abaengineer ngo birirwa barajya amasima, wasanga umu engineer yaravyibusha arabaye munini gusumbya n'inzu bamuhaye yubake. Yes, muri Israko rero bimeze neza cyane, uraza muri Israko byinshi babikwereka. Rero uyu munsi rero turi kumwe n'umwe ayirongoye, araza kutwiganira byinshi atubarira ati mbega ayo mazu bayubaka gute, mbega bigenda gute, mbega uburyo bakoresha nubuwe. Nk'akarorero nk'ahantu mpagaze murabona neza ko ari ahantu bita mu Kajaga, n'ahantu kabisa ubona ko hari inzu imeze neza iri nyuma yanje. Uwo kwibaza ati mbega ko twumva yuko mu Kajaga amazi yahateye, mbega wibaza yuko bahubatse gute, mbega ibiri munsi ngaha hasi bakoresheje ibigo kugira ngo inzu igaragare nk'uko, kuko inzu nyinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura nabizi neza yuko zubakwa neza mu buryo bwa kijambere. Mbega iyo yo kugira bayubake hejuru y'amazi byagenze gute ko twumva neza yuko ngo Kajaga yaratewe n'amazi? Muri Israko babishoboye gute? Reka kumbere tuvugane n'ubarongoye atubarira twiganira, atubarire n'ivyo byiza basanzwe bakoresha. Bose namahoro cyane, biraza neza, twe bimeze neza. Yego kumbure abariko baradukurikirana baca bifuza ati mbega uyu munsi twatewe iteka nande, turi kumwe nande? Uno munsi muri kumwe n'umudirecteur general w'ishirahamwe ryo kubaka bita Israko. Yego, niyo mpamvu no munsi naime no kubazana ndabashikanira ku kibuga aho tuko dusanga dukorera imirimo ya misi yose, udasanga dukorera mu biro no kuri terrain. Ubwatsi bw'akazi kacu kenshi kari kuri terrain, kuko benshi bakunda kubona ivyakozwe gusumba bijya biri mu mpapuro canke biri mu mashini. Yego cyane gose, na cyane bazi ko abarundi tudakunda amajambo, dukunda ibikorwa cyane gose. Yego, mwebwe ibintu byo ku mpapuro si cyane, mugana navyo nyene murabikora. Navyo turabikora kuko ibi byose ubona birikozwe ngaha twabanje kubicapa, umukiriya ukaza umwereka ico ugira umwubaka ingene kimeze. Jewe rero narinzi mwebwe murubaka gusa. Oya, twe dufise igisata kije byo gucapa, dufise igicata kije cyo kubaka, dufise igisata kije cyo kugira surveillance, dufise n'ikindi gisata gisangwe gifise ibyo dusangwe dukora ibyo kudandaza, twagira n'ikindi gisata dusangwe gifise ico twako turafise ama atelier dukora ibintu bitandukanye. Kuvuga twebwe iyo uduhaye akazi 80% byose bikorerwa muri company. Urumva mwebwe umuntu icyo mumusaba gusa n'uburyo bwiwe no kubizera, nta kindi ibindi byose 90% bikorerwa iwacu. Umva iyo 10% n'amafaranga yiwe cyane gose, 90% bikorwa bisigaye ni mwebwe, ni twebwe. Ashisira ko ni mwubaho. Ego nariko ndavuga muri presentation ndababarira ati burya jewe sinkunda kuvuga ibintu ntiboneye. Ari byinshi mwari umaze kutwereka, umaze kutwereka ibikorwa byanyu byumaze gukora, ariko navuze ati ari aba engineer usanga bagisima, ugasanga umu engineer waramuhaye akazi, ugasanga umu engineer yarakuze cyane kuruta n'inzu wamuhaye, asigaye yigendera gujya kumera yarahatse imifuko y'isima. Ati mbe muri Israko aba engineer bo muri Israko nibo bagisima? Oya, kuko iyo kenshi umuntu yari isima yo muntu ntibiteba kugaragara. Yewe usanga bijya bihomo ubona, usanga byaje kuja mu mafisire canke wadoka ibizaka canke wadoda ko usanga isima kubona ko umuntu yayiriye kabisa. Ariko twebwe ico kosa muri Israko ntishobora kurikora. Iryo kosa ntiribaho, naho ibintu byo byasise bikaduga cyangwa bikagenda gute, twe twuma dukurikiza ya norme meza akurika ibintu. Haba ibyo bintu ushobora kubivugana neza bukebuke n'umukiriya ati bana ibintu byaratudugiye ko mugabo
ikintu dukora tukuze ya standard y'iwacu ikintu ciza gikomeye ibinofu mukora bike ugakora vyiza cyane gose turi mu kajaga ahantu twumva ko hatewe n'amazi ahantu hagoye kubaka kandi ahantu numva ngo uyuhimbye n'imisantimetero zingaho ubwo nyine amazi acagutera ubwo buhinga mwakoresheje n'ubwahe kugira ngo wubaka ahantu ko turabona ko ari kabisa ko ari shatu ntavyo mubona ko nze iyi ni piscine yitwaye ahantu hari amazi kandi nuko nakweretse tuzagenda ndakwereka kandi twe turafise n'ubuhinga bwa turafise ama motopompe yirukana amazi turafise ya produit imwe uko uravanga n'isima hamwe isima n'amazi akoze ko amazi ni yasubira inyuma ari ubuhinga twakoresheje twayivye ikinogo turazana ama motopompe amazi turayirukana ushobora twaronse iyi piscine mubona ubwo buhinga mukoresha muri Istraco butandukaniye n'ubwo abandi basanzwe bakoresha ko kabijyamwe mufise nakahe mushobora kwirukana amazi mukayajera twebwe rero ikintu twagize amahirwe twashoboye kuronka twarashoboye kuronka amahirwe yo kuja gutembera mu bindi bihugu ukabona ngene abandi bantu bubaka katagurutse ni kamenye iyo bweze kuko nkono nakubwira ati iri karo ryo muri piscine zungurukira ngaha mu kararo rinyereke iri naramufu rirose ngahe Bujumbura ibintu byo tuwe tuza twizaniye aya matara ureka arakaya ufise na telecommande urahindura uko ushaka mbe aya matara ari haroga umuyaga nkuba ntumushobora kumva aya matara na matara bita abafise umuyaga nkuba wa 12 volt kujya wa bateri ntarakimwe kugira kuko yarafise boîte de commande ayagira naho amazi yojamwo nta kintu nakimwe nta kibazo nakimwe ashobora gutera ayo matara ntiyozima burya na telefone iguye mu mazi irazima none aya matara banagute n'amazi hari n'amatelefone bita ma waterproof agezweho ujana nk'isaha ukagena mu mazi nk'isaha je nashobora kuja mu mazi nkoga nayambaye n'aya matara ni waterproof amatara aja mu mazi nta kintu nakimwe ashobora kuba n'umuyaga nkuba ushobora gufata umuntu nta nagatoyi kuko nagusiguriye ko umuyaga nkuba ukoresha aya matara no wa 12 volt kuko ujya basangwe bakoresha ni wa 220 gufata kabisa umva uyunye uri munsi cyane Istraco bakora ibintu bijanye n'umwanya tujana n'ibihe bonde tugeze mu uyu munsi ukeneye kubakisha inzu y'akataraboneka bavuga ngo inzu ugezweho umuntu akurikira Istraco twe turahari kugukora mwebwe cyane gose inzu rero yubatswe mu buryo buhe ndabona kabisa n'inzu kabisa yubatse mu buryo bwa urabona ko inzu yubatse mu buryo bwa none urabona yuko ifise parking ikwiye aho ubona azoba ari jardin azoba ari jardin haya hose azoba ari jardin iyi nkuko mwabonye iyi ni piscine munazokongeramwo hama iyi matière twakoresheje izi protection iyi nye bayita inox ni matière itagwa ingese nico gituma rero twashize no ngaha mu mazi ndani ibintangase bifata nawe ushaka tugashumikayo nk'imyaka 100 muri Tanganyika buke nyuma y'imyaka 100 urikuye usanga kimeze kwa kundi uko nyene ntange sigwa nta ngwara biteza nta n'ingwara biteza urabona ko twarakoresheje no mu mazi mwabibona aka twagashizeyo kugira iki uyu ushatse ushire y'abana bako baroga umwana ntave yiro turuvageze muri grand mugaba kanye ushaka uragakura ushaka uragacomora kakavayo kugira nk'umuntu akuze yogere hasi ashikene yogere ngaha hari hagufi yongera ashikene hari kirumvikana gose amahariya naho aha rero niko nakusigurira aha rero wana hafise view nziza kubera ko ufise n'umushitsi mudakeneye kwigwa amaja gutaramira mu nzu hajya hazo hariho na televiziyo hazo hari igikoni hazo hari hagasalo hazoba hariho ibintu byose umuntu hariho billard yo gukenera amajuru yo relaxing cyo gituma ubona twagerageje kuhagira hari open haruguruye ndafise ikibazo kandi ico kibazo kabisa ndibaza n'abantu barako baradukurikirana baragifise zikaro duhagazeko burya sinizova zimara abantu burya bavuga ngo amazi ngo yahuye na karo ngo bire mu bunyerere ibintu byose rero ikintu cyose gifise ikibanza cyakigenewe iyi karo ni ya karo nakubwira bita mat itanyerera kora kumviritse inyerera ariko utuntu hejuru inyerera hama kandi urabona ko nakabijya ifise decor umengo ni bois umenga ni giti umengo ni giti hari n'abantu bazanga batubwira no biye biti mwashashe ngaha mwabikuye hamenye ko ari karo ni karo kandi ni mat inyerera harimo utuntu utuntu tumenga nta na kimwe nta kibazo na kimwe umuntu yofagize twaguye kwa amazi nizova zitembazagaza abantu nta na gatoyi mwago umunsi twashizemo amazi nzoguhamagaruze ko hama kandi kimwe ko nagusigurira raba ingene twugaza tukigaza bya bintu by'amatibe ijya ni matière bita aluminium ijya yego aluminium kandi turayifise kuma
kala yose ushaka iyirabura ushaka iyera ushaka ikirangi ryose ushaka. Hari amazu tukunze kubona za Dubai ugasanga inzu iri kufise piscine ugasanga inzu bifatanye iraka gose nizo kwaka kujya nyene twatu yo urabara hari n'amatara teka twirabura n'amatara aya n'amatara yose tubona tunyegeje n'amatara tuzogirira ibako ndakuzane ngaha mu ijuru urabe ingene hasa ntukwemera kuri no mu Burundi ntumbarire yego kabisa ntukwemera kuri mu Burundi ego kandi inzu ni mu Burundi ni mu Burundi abagabo kenshi kugira nakubwiye no mu Burundi kenshi araza ngaha gutembera cyangwa akaza kurukira ngaha muga nawe nasanga akorera akazi mu mahanga cyane mu gose diaspora kabisa kandi urabona arakwizera nyizera ati nkorera ibintu ubu tuko turakora ibikorwa vya nyuma uburyo nko mu ndwi iza mu ndwi zibiri azosanga ahantu hiwe haheze hameze neza yego Notwo turakora ibikorwa vya nyuma dukora ama garde fou nibiki vyose bijya nakweretse ijya garde fou wabonye ijya nayo nikozwe muri inox ijya ntigwa ingese kandi urabona ko na finition ari nziza ifo guharura karabonda mbega bya namwe nabereka umwanya ungana gute hateze gusigaza ahantu hose hangana hangana bakora ko nuzenye ino hejuru natwo turaheraheza naho nazo bari salle ya sport nazogira gym ya wow ni kuvuga uri ngaha nta kintu kimwe uzoja kurondera hanze urumva iyi nzu kwije byose hagerimo salle ya sport harimo na sauna izo birimo hajya hari nyene hejuru none niki kuzoja kurondera hanze gana Uzi wanyu ni mu bitore kabisa amashurwa yanyu n'umuyaga. Kabisa. Twebwe vuye muri twitwe turagerageza kuronderera inyishu ibintu byose. Ni kuvuga uri ngaha muhira ufite abashitsi bawe kuko bajya hirya naho tuzoshira na ka barbecue ko kokerezamwo ufite nk'abashitsi ashaka barbecue akakira abashitsi biwe. Barbecue ibintu byo kwasa za nyama. Inyama ukayije kumenga ukujya ibintu menga kabisa biteye imbere. Nta kintu na kimwe uri ngaha uzoja kurondera hanze. Ngo inyama ngo uyijya rimwe ukagira ibiro bitanu ubwo nyene. Tuzogutumira ku munsi wo kuyinjira. Kabisa muzo duhamagara nka Irebe FM kabisa tuze dukuvure bino bikorwa byiza ivya Israko bikirakora ngaha mu bwigi bice ciza cy'u Burundi. Je no gushika ubu tumaze guharura amazu tumaze gukora amazu arenga 50 tumaze gushikiriza 50 2060 muzamaze gusoriza ingana nibaza ko kujya mwavuze avec iyi programme y'igihugu y'imbona kazoza ya 2060 kandi nkuko tuko turabona kuko nakubwira jewe nk'abantu ndiko ndobakira 80% n'aba diaspora bako barijukira kuza kubaka igihugu bako barijukira kuzana imitahe w'iki gihugu cabibarutse kuko ngo amaherezo y'inzira ni muhira mu nzu ni mu nzu hajya rero baragenda bagasanga ati rero naho turi no mu mahanga tubona ku misi yose muhira ni muhira tuzora kuza ngaho turabe ingene twubakira ikintu niye project twokorera ngaho igiti twokorera ngaho rero mu misi iza n'amahanga azotembere ngaha tangara ati hani mu Burundi antuka zino nzu je ndiko ndabona menyere hari aziwacu ari mu Kanyosha zazi nyene zisanzwe tubayemo umenga bantu bankura mu Burundi bantwara handi hantu kumbe ndi mu Burundi nyene yashaho nyene biko birazi ibintu biko birazi kabisa yego nukuri ni mwubahwe cyane muri Israko ko turabona neza yuko ibikorwa muko murakora ni byiza cyane bega ni nyene mumaze kubaka canke hari n'izindi turazijako n'izindi turazijako ndabatembereze murabe nizaheze gisha biraryoshe ukureka umuntu gikorwa aho kigeze ntabasanga umuntu usanga yaravyitiriye atari we yabikoze canke ubibone byaraheze ubwa biraryoshe iyo uretse umuntu ukomeye kiko two turagikora kigeza aha icaheze nkakikwereka cyane gose nagombye twanze dutangure ivyo two turakora twaze kugenda kuzaheze abe izaheze ingene ziba zisa n'ingene ziba zimeze mwubaka gusa amazu abantu babamwo canke hari n'izindi zo mwubaka oyaye twe turubaka amazu menshi turubaka inzu zo kubamwo turubaka amahinguriro turubaka ikintu cyose kijanye na construction wefa kutwitura turubaka amabiro abantu bakoreramwo iretse nk'ubu turafite na projet tuko turubaka bita mall izoba ifise niveau 12 inzu ifise niveau 12 izoba ifise 12 niveau ahi Bujumbura mall ndaza kujana mu mashini ndayikwereka ifise piscine ifise nk'ibitaro ifise nk'amabiro ifise nk'ihotel yama mall twama tumva mu mahanga Israko turaza kugendera kweka iracari projet tuko turakora kabisa bayera rahari tuko turayikora ndaza kukwereka aho tuyigejeje uyirabire umunsi rero wabonye yaheze ntabwo azovyemera ko ari mu Burundi erega bari bavuga ngo twiwe ngo dufise ADN y'abajuife ngo nivyo babarundi kabisa ngo rincabwe karimwo ngo ADN y'abajuife turi nayo kabisa y'icabwe cyane gose kabisa ngo twaratoranijwe kabisa ku bwenge aha nibaza ko mu myaka iri imbere bimwe bigira kuvuga bwabo hano zitwaronka kuko turavuga iyo usenga Imana iraguha
n'ingene ibintu bitiza kugenda ukabona ingene vyagenze kuko twabize kumana histoire mu myaka 40 iheze Dubai haravye bwari ubugaragu ego bwari ubugaragwa vraiment ariko ubugiye ukaraba urahayobegwa abantu barakuye amaboko mu mpuzu barakora kabisa hama kandi twe tufise amasezerano meza kw'iki gihugu cyane gose rero naho iwacu amasezerano ntago usanga wicaye urakora kugira Imana ihezagire ibikorwa kino cy'amaboko yawe umva natwe turi ku mirimo hama kandi Imana irahezagira aho ivyo ndavyumva gusa n'ivy'Imana turabikorera wewe n'amashengero mwubaka n'amashengero turayubaha muri Israko turagenda tubereke murubaka amashengero turashika kuri tere tubereke jama je nabona byose mu birimo muri mu kazi kose twituye nta kintu na kimwe tutari umva nta kintu na kimwe citwa c'inyubako muri Israko mwe mudakora turabakorera wowe uzana icyumviro gusa ciwe cyo wifuza twico dukora tugufatira ibintu ufise mu mutwe tukabishira ku mugaragaro message ufise mu mutwe murayimuha umuntu turayimuha kujya nyene tugende twirabira ivyo vyiza cyane gose Bienve none iyo yubatswe gute yubatswe mu buhingo bw'uwe yoba yitwa gutinenza iyi rero akoze ko ico kibazo iyi ni inzu aisage y'amabiro ntabwo ari usage residentielle ziratandukanye na ziya zindi za kukwereka iyi ni biro hari ubona rero na stock kiriya kitubona hari kiriya mubona kinini na stock iyi nayo n'amabiro bazokoreramwo kuko ni abazokorera ngaha nabone n'ubundi afise ishiramwe ryo kubaka nkanje abayifitiye na matériel de construction no kuvuga ibikoresho byo bibiri haje inyuma mugora nako twarabasepaye ku buryo yaronse nk'umukiriya aje kumuraba ntakeneye kwigora abona ibiri muri stock umva stock iyo iri stock iri hariya mugabo ngaha n'amabiro kuko ubona inzu biro parking y'abantu bazaba baje ngaha izo biri ngaha rero baca babakira hari indani okay umva ni inzu iri izoba ijejwe ibintu byo kubaka amazu voilà aje kubaka afite entreprise de construction mugatwe yaratwizeye naho twaravuga ati shaka mu ducapire urana ko iri kuhinga bwa none n'amatoiture caché urana siza mu za kera wasanga amabati aboneka ego urana bikozwe kuhinga bwa none rero hariho rero azokwakirira abantu abamwituye nta modoga umuntu aje nta numwe azokenera kwigora ca hariya kuko ndaza kubibereka rundi muryango uja mu stock kuko ni ibintu biri interne nta mushitsi mushizoshika ngaha amayinjira bamwakire bamutunganiriza cyane gose none iyi inyugeranije karaba yoba yubatswe mu ma arangahe iyi parcelle ni nini iya parcelle iri mu ma are 70 nibuka neza mugabo iyi espace iri mu biro yonyene yatwaye are 5 yego iyi espace ya biro parking harimo jardin ona hajya ko agomba kwihafreshisa hari hazori ahantu ashaka kwakirira abantu hari ni hari bazora bakira abantu ashaka kwakira abantu bagomba kuganirira babindi bisanzwe kuruhuka ubona ngani tureza kwatunganye izo bari jardin ashobora zora ahantu heza ndaza kubikwereka mu mashini ingene inzu yaheze ingene izo bimeze iyi finale ku nzenya projet finale yes produit final ingene izo bimeze ndaza kubikwereka mu mashini anagombye kubereka ko ndakwereka chantier iri en cours uyibone ingene imeze ndaza kukwerekana ingene yari twatanguye hameze uzocubona rero yanaheze kabisa ndabona ifise na etage bifise na etage oya iyi rero abantu batabimenyereye kaya nakabijya twaba twibaza ko ari ama etage oya kaya nakabijya rero uri kubibaza ngo na ka etage kaya ko twashize kajya amagarde ko sino kaya ni juste décor twashize ko mugo umuntu atabiza ngo bibaza ngo yashasha hari umuntu arashikayo hari umuntu ashobora kuhahagarara ashobora kuhagarara y'amabati aho se nituko turataraheza aho se azozunguruka garde kujya uri kure uguma wibaza ati na hari hejuru n'ahantu hariyo terrasse yo kuja kwicaramwo mugabo atayihari mugabo uri question yo kugira ukora ikintu ciza ukore décor yego cyane muko burakora ibintu vyiza cyane kandi ibintu bisa neza cyane n'ubu buryo bw'izi nzu za kijambere turabona kabisa kweri abantu benshi barako barazijukira ati mbega nk'umuntu yomenya yuko mumukorera inzu imeze neza ni igikimwe mubare nko kumumotiva ko turabona niyinye kabisa isa neza cyane
twebwe bwa mbere na mbere umukiriya aje baza afise ivyumviro vyinshi mugabo ukabanza ukamutunganiriza ukamubwira ibishoboka n'ibidashoboka hama kenshi uramubwira tweye tugore turagukorera plan twaca dukorana na devis tukakwereka uburyo inzu yawe izotwara umukorera plan mugace umukorera na devis n'uburyo bwose akagenda akamenya inzu nibizogenda izotwara uburyo bungana gute kabisa. Harimo rero bacha kugira ati twebwe ko tutari hafi canke tugize iki tugira twumvikane ni entreprise yawe tugushikiriza ubwo buryo natwe uzodushikiriza inzu iheze. Abantu benshi kumure bafise ubwo bavuga ati bujyanye mu Burundi ngo umuhaye ngo umu engineer ukamuha ngo projet ugasanga umuntu ibereye mu mahanga la plupart nk'abantu benshi badukurikirana abantu bibereye muri Amerika za Australia za Canada ugasanga atanze uburyo ugasanga bamwubakiye zanzu zo mu buterere zatini z'ibisugutse. Oya twebwe rero aha twebwe niko nico gituma dufise akabijya twebwe turi entreprise yizewe kuko turafise turagira n'ama contrat turaja kwa notaire amaka tukavugana n'ingene tuzogena turarihana kuko kenshi ni utanayafise ukamubwira ati ubu buryo ntabwo mfise kuko turavugana n'ingene tuzogenda turarihana en tranche tugezaya uzompaya tugezaya uzompaya hari n'amahera bampa mu nyuma ariko namushikirije cyane gose kugira kwereka ko twebwe entreprise yacu ifise ubwizigirwa ambwira ati aya mahera ngambari nka 10% aya uzoyampa ariko ndaguhaye urufunguruzo urumva uwo muntu acaba ariho ari ales ko bavuga ati uwo muntu ko azigaye miliyoni 30-40 ayazoheba ndazi ko azonkorera ibintu byiza kandi asigaye 10%. Yego ya marché dufate nk'inzu igwa nko kuri 500 millions hari amahera angana na 10% ya 500 millions nzotora ari uko ndaheje kumushikiriza kabisa. Rero turinjiye indani ngenda kureka kabijya kwa Isirako nk'izi karo ni karo ngaha kuri marché yo ngaho udashobora kuronka izi karo zibona na makarapima 1m20 sur 1m60 kandi aya makaro yo kabijya na makaro bita mat ntugikeneye amakaro ashininga usangira uhagizwe amakaro uhagizwe amakaro ari mat hama kandi twurabona negere dutera amakaro ntidutera amakaro nka vya bintu dusanga cyose wagiteye turashamo design turashamo decor cyo gituma kuri entreprise wacu musi handitseko design home and design urabona ko harimo akantu kakabijya twagiye turakora ko gutera amakaro winjiye ngaho urabona ko harimo akantu kakabijya harimo amadecor gutera amakaro ibi rero vyose biri mu bituma tugerageza kugira perfection mu bintu dusangwe dukora tugira na innovation ibyo dusangwe dukora ukarondera ikintu gishasha kabisa. Hari umuntu yaje ngaha yibaza ngo aya makaro ngo twayaguze kunyene ngo umeze kunyana nacyo nagira ndakubaza ati mbega ibi mu biguru uko nyene oya twaguze nje tugiye kugura amakaro turamenye ngene tugura amakaro ngene tugenda tuyavanga umva iyi nye iratandukanye ni biratandukanye kandi urabona ko nuko yatera dutera amakaro neza ntushobora kubibona cyane kuko iyi karo ngaha irateye ikaro iyi ni yindi n'umuntu ariko arumviriza kabisa kumva ko biri ku murongo aha rero twebwe dusanga dukoresha n'ubuhinga bwa none iyi ni appareil iduha amaniveau atandukanye yaba niveau oya yengenda akakwakiriza urabe ni niveau à laser ubona ko ufise amaniveau yose iratwereka ndabona mu akantu ngaha kanivo kwe ni nivo muga ibi byose twece ibiduha ikoresheje laser ibiri hariya ku ruhome ubona hariya iratwereka impome ko zigoramye canke zitagoramye kuko kenshi twasanze aya manivo abafundi bakoresha umwe bafite nivo yiwe undi akafite indi nivo yiwe hama waza ni nivo ugasanga yiwe ireka ko ari sawa waza n'indi yiwe undi akakwereka ko atari sawa gacha wiyumve none aba bantu bose babiri amanivo yabo bafise ni yihe y'ukuri uravyumva cyatuza rero kuri gahinyuza iri gahinyuza rero iyi ni yihenda komesha canamubwira ati shira hajya turabe raba nka hajya ahantu twagize abone ngene hagororotse neza ijana kwijana kuvuga rero twebwe tuko turakoresha anti dukoresha aya mapare agezweho ndabona no hejuru bose kabiguha byose n'amayikere byose ukeneye byose irabiguha canke wa muntu tugomba kuja gupima imetero ubona ko kesho usanga umuntu afite amadekametero oya twebwe tubikoresha naka kapare yaka urakabona ngomba kumenya imetero ziri hajya gushika amagaze urakabona kaya ko afite hajya ikikanyereka 4.7 ya 4.7 cm none nta bintu byo kuguma umuntu avuga ngo fatira hariya ngo genda ndungiriye oya mwebwe rero mu byo mwubaka nta fosekere ibamwe ico kintu kirazira fosekere ntijambo ufise ya pareye hagiyemo fosekere ntibijamwo ntibibaho ntaho byovamwo ntaho byoba
byo wabyazananye ukoresheje iyi appareil kuko iki nakwerekana hari kosa urumva inzu muyikora n'aya mametero nyene ari muri plan ujyanye kuvuga erere zero muri Srako yego urumva ni ya deport kuravuga si depi imwe oya ntura ko gushika ubu imwe zibiri zitatu zine zitanu usanga nawe utaba ashana kugira location akaruhisha ku bantu aha anya arashobora gupangisha nawe nyene nawe ashobora gupangisha kumva urana n'amadepo manini kandi menshi umva hanye ni stock hari nawe n'abakiriya service clientele hari mugora ko hariho connection ya bureau n'amadepo kuvuga basanga bakorera muri bureau muri depo akari kwigura ashobora kuja kuzunguruka ngo agiye muri bureau nivyo kabisa aha uru ni uruganda uyu uruganda yes izine factory izine zokorera bitandukanye n'ibyo kurya n'ibiki uzabona kuguruye hazo hari ama machine ajya niho bazobika matière première hariya niho bazobika les produits finis hariya zirindiriye kudandazwa aha nayo mubona aya n'amabiro azokorerwamwo azoba akorerwamwo abakozi akorera ngaha kuko hariya hariho directeur general hariya ama parking administration yabo wara administration hari inyuma naho hariyo abakozi buraro abakozi bazorara kuko aha anya bazokora 24 heures sur 24 amasa 28 kuri 28 aha muri uruganda hariho equipe ikora ku murango na equipe ikora mu ijoro hariya higere ndaza kubereka aha twashize buraro bw'abakozi bakora mu ijoro ushaka kuraza abakozi bashika ku 200 iyi plan rero yakozwe na Srako ikimetwa en execution nyene na Srako kenshi baratwizera muri entreprise y'iwacu turacapa turabanza twiga ubutaka turacapa hama utugomye twumvikanye twongera twakubakira umva mwebwe muracapa mukagira kijya gicapo bita plan et après mugaca mumwubakira n'umuntu yes kabisa none uru ruganda ko tubona umenga ruzoba runini gose ngubatswe muri are zingahe anye gubatswe muri are 89 are 89 kabisa turashobora kwinjira indaro karaba ko twagerageje kuruduza turageza no gushira nk'umuco kabisa abubona ko barakora bakakora ama portail bakakora imiryango yo kuzokuza ni sawa boss namahoro akazi kameze neza yego cyane twe akazi kacu n'igicara urabona to amatara cise dukoresha na group turabona mufise n'ibikoresho byose kabisa ko ya group rero irabafasha niyo niyo igiye ampane twase n'indi group igira kabiri umva muri Srako iyo muriko murakora projet cyangwa mugakora mu mugambi ivyo kuvuga ngo akazi kahagaze bitavuye kuri nyene imitahe mwebwe muri Srako nako sari bakwa twese naho ziko turi mu bibazo by'umuyaga nkuba cyo turagerageza tukarondera ama group ejo umuboss izo mubwiye ngo twakire ngo kubera ngo twabuze amatara kuko urashaka kumara iminsi 3 canke 4 utabonetse mugabo ntoca wicara yarande kiba hasi ariko dusa ama group akazi gauma kakozwe kwa kundinyira kabisa umva tureze equipment zose zikenerwa kugira ngo mwebwe muri Srako mukora akazi neza muri Srako murazifise zose turazifise meme twe na bureau yiwacu iyo equipe n'ama group ni kuvuga abazaza kuvuga ngo gutwara mucereje ngo kuri ngo atamatara yarahari oya ibintu byose ama defi duhura tuze kuyatorera inyishu yego cyane kabisa ndabona ari kinini gose kabisa ni kinini ubona ko ari kinini yemva kandi aha tuzo harimo n'ama etagere aduga cyane hejuru kuko naho gupanga muri stock iri harimo premier matière kuko bitwara ubunure bwinshi badushaka n'ama etagere aduga gushaka hejuru cyo gituma bageza no kwiduza cyane bashaka gupanga ama kandi kugira turonke akayaga habe kabisa nuba ko ari akayaga kwe ko akayaga kenshi cyane none nk'inye izorangizwa ryari kugeraje mukaraba cyo ubunyo two turasa nk'abaheraheza gusa hari ibintu tuzoshira ngaha hasi ngaha example hari tuzoshira amakaro tuzoshira tuzoshira ibintu bishasha bita epoxy nizo tuzoshira ngaha mu ruganda ivyo navyo biba bimeze gute ndaza kugenda nakwereke kuko byo twatanguye kuzana na echantion ndakwereka naho twamaze kubisiga cyane gose urabe ingene bimeze kuko kenshi twege nakubwiye iyo bakora amazu materiel ya finishing
turayizanira tugenda mu Bushinwa tugenda i Dubai tukavyizanira ubu turafise ama container ikaraza aje guhaheza amazu y'abakiriya biwacu cyane gose rero ko ari rimwe mu vyizanira ko ari ki mutoreka abanye n'imitari bo bavyizanira twebwe rero abanye n'imitari baratwizera uvyizigirwa hama kandi twebwe turagerageza tukamubwira ibintu bishasha ugasanga na nyene imitari ivyo bintu ntavyazi umva kuja kubirondera ivyazi byo mucanga ukamwereka ukamwereka ikintu bigezweho akakwizera ndakwizeye ibintu genda ubinzanira kandi bigenda neza kandi twamadoheza neza cyane gose ati rero iyi rero izoherangira ryari iyi ngo mu mezi ane izobiheze mu mezi ane kuko na ekipa amamashini azoja ngaha ariko araza ushaka ko azoshika ngaha bace bahamagara abashinwa ni bazoza kwenstarura uruganda bazisanga ngaho twahejeje bashika benstar umva unya hari ni partie rero izokora abandi twege nukubaka mugabo ibijanye n'uruganda ajya amamashini kwenstarura ngira azogeragira iki bijya sakazu kiwacu kabisa twe turamubakira gusa rero ni muri quartier Miroir yego iyi rero ni inzu yubatswe muri are zibiri iyi nzu are zibiri komo ngani zirarengana oya ibi rero nibwo buhinga dufise kuko nk'indi ko ndayubakira mu diaspora iyinye umuntu ari hanze agura amvuga are zibiri we yavuga ko bitovamwe inzu jewe ndamucapira ndamwereka iyo nzu kuri muri are zibiri aranka kuvyemera sinamubwira ati nega mutama ibiko ari je nabicafye no kwereka bitari byo jako dukore tumaze kuba tugeze ngaha akabona inzu irimwo ko ari muri are zibiri ndakusigwa ndakwereke n'ubu ntarabitahura regaraje sidahura are zibiri aha hazoba hari hazoba this Sylvain sorry aha anye hazoba hari portail portail ubwinjiriro yes ubwinjiriro iyi ni fosse septique imodoka izohagarara hejuru ya fosse septique hama uravye gushika ngaha tuzoba dufise n'iburi parking imiduga ibiri iri aleze kuva ngaha gushika hajya haruguru azoba ari jardin kuva nkangaha mpagaze gushika hariya gushika aka jardin ashobora kwiteramiramo hari bien décoré nda vyose ndaza kukwereka inzu yaheze ingene zo bimeze ngo yemera tugende ahaje bavuze ko ari parking iyi ni parking imodoka zibiri zirakwirwaye ntubona kigenda gutya ega aba parking zo bigera ino imodoka imwe izokwinjira igende hajya hindi nayo yinjira yizire ngaha yashitse ko yubaho kweri imodoka zibiri ngazi zizokwira kweri ndabikwereka no mu mashini sawa nashaje nditoma aha rero iyo zo ari baraza iyibona ngaha ubona ko ibaraza twebwe iri munsi paraporo y'inzu irakarera zora kabaraza ashobora kuza rumva akayaga kahari ngene azoba ari ibaraza yicarira ngaha yirabira kaka jardin kiwe yiteramira alez ubu n'ubuhinga bushasha bwo yoba munsi cyane yego ni vyiza kuko birafasha nk'igihe nk'amazi akubise nk'uruhererezi uje usanga washitse ntarindi ari mu nzu kugira ngo amazi agere ngaha oya gusa ni hamwe uvuga ati reka fe gutegekanya kuko ntawe ubizi ni ya vision à long terme cyane mvu yuko urakora ibintu uriyumvira muri kazoza mbega ibi bintu mu myaka ijana aho nuzingira bigenda cyangwa myaka amajana abiri Tanganyika yazo niyagira nawe rero iduze ifoko iherera hiyo ntiduge mu nzu kabisa mbene utaraja mu bindi ko tuzi ku quartier Miroir cyangwa ahantu turi bavuga ngo yuko ngo tamuna yo kwimba metero zibiri cyangwa metero zingahe ngo ubwo nyene ngo amazi ngo abaduze mbega bimeze gute ngaha aha rero kuvuga metero zibiri ahanye wimvye santimetero 50 bushikiriye amazi santimetero 50 ubushikiriye amazi mwabigize gute muri Islam aho rero kanuka kabijya keshi nicyo nkunda kubwira tumaze no gutembera sino kubaka ngaha ahubwo no duha amaparcelle ya mwitanganyika twoyuba muri Islam mwitanganyika uko bahakabinzi muragenda handi ugasanga amazu ari mu mazi mu biyaga nivyo mu Bushinwa gusa birafasha iyo uzi ahantu gira ubaka ingene hameze no mu kuhubaka ubu kuhazi kashi riko turubaka ngaha dushira isima ikaze tugakoresha n'indi matière bita scarite cyo twakoresha n'indi bita Dr Fix ni kuvuga maze gushiramwo ngaho ijya sima ndayishiramwo iri sec atamazi irimo ijya sima yes ihuye n'amazi mu minota 20 naho ukorako iba yamaze kuba dur kiba cyamaze kubibuye kabisa ijya sima mushiramo muri fondation muko murubaka ngaha nta mazi muyishiramwo oya kare hasa ngo hari amazi dushiramwo isima itarimwo amazi
ivanzwe ni produit bita Scalit, ivanzwe ni produit bita Dr Fix. Iyo Dr Fix ndavuga kwereka kuko kenshi turazizanira tuvuye nko mu Bushinwa, inyuma y'iminota 20 naho kubwira ati zana inyundo bomori iyo somere ntushobora kuyibomora kuko iba yamaze kuba nkibuye kabisa. Kubareka kubaka mu mazi ntaco bitwaye, gusa iyo uhazi urahubaka kuko benshi nari n'abakiriya yanka kuja kugura ahantu hari amazi kabisa. Hari amazi none nahajya hose ubona tutembera mu kuzimu hari amazi. Hari zirya shanti wanyeretse zirya izine zirya hose wanyeretse zirya nico kimwe ngaha hari amazi wifa ku metero 50 bantu barundi bashoye mu mahanga no muri mu Burundi kabisa. Kumure mwizire muri Israel murabona neza ko bakora inzu za long term, bakora inzu ziramba zikomeye za zindi usanga kabisa niyo hagize ikibazo cy'amazi inzu gumiri strong ntugire ikibazo. Aho tugiye azobashitse muri salon. Aha ni salon, iyi ni salon ajya nikajya kabarza ko haza. Iyi ni salon ajya twateguye tuzoshiraho TV, tuzoshira kantu bita TV cabinet, ama design ya television zo bikoreka urangene biba bimeze. Aha ubona dushikire naho azo ari salama jo ngene ngani yagutse panze neza kweli. Iyi nayo ubona ngaho ubona cuisine yizo binga kuva ngaho gushika ari ni cuisine igikoni gikwaye hagije kaje ubona kajya n'agastoki azokwibikiramo ibintu. Aho ubona n'ibyandi twita base de service no bazogororera yazo hari na machine à laver, buanderie, gukora za service zindi zo guhanagura ibyombo zo biriki bizobera hariya. Ino naho ni mu kigura habona hari hazoba hariyo n'amazu y'abakozi barara mu gikoni gisanzwe cy'amakara. Hari zibiri nini waziteguye neza byose ngari ziba birimo. Ni hanini ahantu ho kwanikira impunzi hose gushika hari ahantu ho hari kuko agarukira ngaho gushika hari hano ni hanini kweli. Wabitunganije neza urabikuramo kabisa kweli. Mwebwe ni santimetero mukubaka umva mwebwe ibikonje basha tweze dushaka uduhe na rimwe tuzokubakira kabisa. Ino naho rero hamwe twari tuvuye indani turaheze aha munsi ya escalier. Ico gituma nako nabikwereka tukwereka inzu ikiri kirubakwa kuko nagira umuntu azoyibona yaraheze ashabwa ateho yaye bakora tubesha. Aha munsi ya escalier ubona gutya hatuzoshira agatwarete kabashitsi umushitsi ari ngaha kazokwigwaho none ngaha ni na kanini kuva ngaha gushika hariya hazora agatwarete kabashitsi umushitsi ari ngaha acayija muri toilette atakira kwigura aja muri bya toilette z'ivyumba. Kabisa kweli. Aho ubona nawe ko nagusigurira naho ikiri cacumba rero nakubwira cyo hasi icumba cyo hasi cyo naco kabari cyanye n'inzu canke cyabashitsi ashawe n'inzu canke umushitsi sheha ofise ngena bishaka. Aha ni chumba wengene kingana kirakwiye chumba kinini. Chumba kinini kweli. Ifite na douche toilette. Hani haja muri material ya metre 60 ngaho igakwire. Irakwigwamo ngaha tuzokweka n'ibyo nawe ibintu bishasha byakabagenda za kukwereka ahantu tuzana. N'akagarobe karajayo. Hama ngaha arigira no muri toilette. Kandi urabona ko na toilette irakwiye. Toilette iyi ni toilette y'icumba. Irakwiye. Kabisa isako mwubahwe vraiment. Ibintu byose birapanze kweli. Aha rero twatugiyereho hejuru. Abona ko ndagusigurira. Aha nawe ubona gutya zo ari uruyo ruduga makari ya hejuru. Uruyo? Inzu ihema, inzu yagutse, inzu ifise rimyeri kuri. Aha nagira muzo wakubita ikibambazi. Oya hano ko twasize hari kiyo kiduga makari. Asha ni inzu y'umu diaspora nyene. Aha rero namwe nakubwira tuzoshira agasalo gatoyi yifite nk'abashitsi hasi. Ndashaka ko babonye bafate nk'abana bibire nko ngaha hejuru atake kuja muri saro. Hari agasaro gatoyi karimo n'intebe hasi akaba gatabana n'imudugire hejuru. Aha rero agasaro kiwe azoba arimo karimo na televiziyo hariya. Aha zo ari ndi televiziyo ngaha. Zo ari ndi televiziyo y'abana birabirimo hari hejuru. Ona kwibintu mubaho kombezo an etage iri muri desert vraiment cyane gose. Aha ni vyumba. Iki ni cyumba rero principal ra ngene kingana. Ni salon ya football. Aha hari mu gitanda gusa. Ni sawa chef. Birazaneza. Makari twebwe urabona ntitugisakaza bya bintu by'ibiti. Nivyo niko ndabona ni vyumba. Gusa rero amabati akomeye amabati n'ama beige 28. Aha rero haje cyagihuhusi itwara yamabati mwebwe ngaho inzu zanyu nizo inzu zubaswe na Israel ntaho zizoja wabyirabira ni ivyuma kandi birugaye kandi byugariye ku makorona kabisa aho bija ego frère urakora abasudere ngaho bonaga bategura ibintu bimeze neza kirundi kizavuga tubishaka kaza rakigura urabika icumba rero urukora icumba rero azo afise rero barco
ashobora kwizira akirabira ibuka ko ikibuga c'indege kiri hajya kuvuga indege zizora zigenda zibona canke umuntu wamubwiye ati ndaje ati jaho waje nihende azoirabira ngaho urumva nyene inzu azokururika indege aca yizira n'amaguru minota 5 antukamvira kwera aho uri wubawe cyane wari yumvirereza cyane aha rero kakabijya rero kicumba gifite vestiaire aho ubona naho gushira impuzu gusa ntumbare none nagiye ikinye kiri mwana bazoshira icumba igitanda gusa aha naho n'intebe n'agateleviziyo ikiraho no kubika impuzu yesu none nagira anye n'ikindi cyumba kaniko kabijya kiri cyumba hari azoba ari aha monsieur hanaho hazoba ari aha madame Sheho n'amakwafeze n'ibiki byose vugo dusaba madeni twubake burizira ko tuzo twubake urabona ko ibintu ari sawa aba rero babe dushe ya champions ni n'ikindi cyumba ni za ari zibiri kuko ngaha hazoba harimo n'ikintu bita Benoir jacuzzi Benoir rimwe jacuzzi zimwe zigezweho narabitwara nzo guhamagara kandi uze kuraba twaje ku Insta vraiment turakeneye kubona produit nzenye iri finale kabiri fini kabisa uzoraba kabisa ingene zayimeze neza yishatse yaheze turakeneye kuyibona kabisa kuko ibintu two turabona nimba ari byo kabisa Istrako ikora nibi nyene ni muze mukorana na Istrako twega gatwere ico gituma tukomera tukavuga ati ni muze mwishikire kuri vraiment kabisa ni muze ndabahamagaye uri mu Burundi uri muri Canada uri muri Australia novuga uri muri Europe hano hose uri Istrako urabona kabisa gukora ibintu kabisa ash vyimboneka rimwe aha rero n'ikindi cyumba ikindi cyumba icyumba kigira kangahe ni kuvuga icyumba kigira gatatu yego hasi hari kimwe nakiya tuvuyemwo iki kigira gatatu icyumba iki kigagira na douche toilette kigira douche toilette nta cyumba na kimwe tugisanze kubona ibyumba bigira bitatu muri desert tugire mu cyumba kigira kane iki iki ni kindi cyumba kigira kane kabisa hagije igitanda ngaha garderobe hajya kisa na douche toilette kisa na douche toilette kila cyumba cyose gifite douche toilette kabisa aha nako mwakubise beton aha rero hejuru ngaha bavuze ko dufite ikibazo cy'amazi hejuru hateretse amatangi y'amazi ubagwe ngo yabuze ngo amazi urumva bakora bya bintu bavuga bati kesho bizoba bimeze gute voilà ifukura kora projet nk'iyi ifa kuyumvira a long terme kabisa bega ko tutamana amazi ejo bazocabura amazi ngo yakame adushaka kwitangi ashaka kuja kwitangi ya 5 ml kuvuga n'amazi yomara indwi atamazi ahari aya mazi azomufasha kabisa hama kandi ari no hejuru naho amatara yocika nta mashini azokoresha kabisa aya mazi yonyene aragira gravitation kamanuka abari ngaha bose bakoronka amazi ata mashini akoresheje ntumbarire automatique none egeze twiga tuvyiga kera twiga ngo vy'amavaze communique muri technology amazi ari no hejuru yonyene ari imanura mashini akenewe kandi azafise pression ugurura gusa kuri kajya karobine kugura robine modora amazi aje yubagwe Istrako yubagwe kabisa ndabona kabisa ko ari ibintu bimeze neza cyane yego ntabwo uri byo kubarira n'abandi kabisa batari bwakorana na Istrako nkuko mubibona turacari mu nuvuga mu nzu zaheze zubatswe na Istrako n'amashanti iyi rero nari nkeneye ko dusigurira neza iyo turi mwijabe ego aha turi mwijabe iyi nzu imeze gute ko watubari umenga hari ibintu watubagene bivuze ko abantu bamenye ati iyi nzu yubatswe gute imeze gute urakoze kumbaza ibibazo cyiza cyane iyi nzu ni inzu aisage résidentielle bazobamwe mugana ama appartement yubatswe muri R3 ari zitatu mugizo rimwe ama appartement atandatu gute bidusigurire tuvyumva iyo nkuko bibona twabye turi hanze iyi ni appartement ya mbere igizwe n'ivyumba bibiri iyi ni salon iyi ni salon tukatwashire table à manger
hirya nko muyibona ni kitchen, ni cuisine open, nama open kitchen, mba twubaka ibintu biri moderne. Hariya hirya ubona twagize akantu gato, hirya hariyo machine à laver, akaba n'ahantu ho kugororera impuzu vyose. Kumenga ni hato none birakwigwamo vyose birakwigwamo 100% kuko uravyibonera na wewe. Hari ivyumba bibiri n'amadushe toilette. Iyi nzu mwayubatse mu kiringo kingana gute? Iyi nzu rero nabikubwiye ntewo vyemera. Iyi nzu ibi bintu byafashe twabibatse imisi 16. Uko nukuri twakoze ijoro n'umurango 16 jours. Ibi tubona ibi kuya turonka ibinyi. Urumva ni kuva ku wa mbere gushika uwundi wa mbere. Ukuvuga nari mfise equipe ikora ku murango, gacita ninde equipe ikora mu ijoro bagataha ku murango. Kuvuga twari dufise twakorera ku mwanya. Kuvuga iyo bishobotse duhaye akazi twebuka duha n'ikiringo, turagerageza tukitanga kubishoboka. Nakubwiye ati nta matara yari ahari, twaje tudeplace tuzana ama groupe kuri chantier. Kuvuga nta kibazo na kimwe, nta tamo rigeze haba kuko twakoze umwanya wose. Hari abantu baba hanze batazi ko abarundi hari abarundi bakora amasaha 28 kuri 28. Vyo baberuka kera. Nukuri mugabo mu mico y'abarundi ntabihe harimo, two turagerageza kuronka equipe, tugaforma equipe bavyumva, kandi tuko turageza kubaronka bakora bagerageza kwitanga, bakabona ko ibintu bitakimeze nk'imwe vya kera. Bisaba ko umuntu akora umwanya wose. Umva ino nzu tubona nga yubatswe 24 sur 24 imisi 14 guys, 16 naco nico kimwe imisi 16 nawe yo imisi 17 iyo misi vraiment ni mike ku bintu turiko turabona nga ni mike vraiment kweli. Ico gituma umuntu ari mutuherere duke tuto imperfection bwato zokosora nk'iri rangi ko nabibasigurira irya rangi rishasha nabasigurira abanyene rimeze mengo no tuvuzo turimwo ibisigisha na compresseur. Ari bitamwe amayerere rero. Hari muturere twagiye turamudashobora kubona mugabo genzo babuje gukosora kuko barabona mugabo nta yerere rimwe zirahari. Urazubura mugabo nzoguhamagara undi naho twaje gudukosora cyo bwete. Iyi nzu nirahera rero. Aha harimo utuntu yasige mwanya mu tuntu duke two gukosora gwa nakora kubwira. Ivyo birije ndabona nga yaheze. None turashanga ama climatiseur, izo ntuzo irimo climatiseur, imba byose irimo ama climatiseur, azuba ari inzu no mu vacances aje gashikiramwo kabisa. Ari inzi kwija ama condition irimo climatiseur, irimo amazi ashushe. No kuvuga amatara acitse tuzoshira ama groupe, tuzotoranda ni system twogera y'amapano hamwe uyishikiyemwo ibintu byose ubisanga biri ready, atakino kimwe widogamo kabisa. Watubare kuzo bifise niveau zibiri hejuru, umva ni department standard. Isigura ko uyu mushinge uri ngaha munsi kabisa si umushinge usanzwe. Yes, umushinge usanzwe, umushinge wagenewe ukikorera inzu ama niveau atatu. Yes. Mubaho Israko yubaho. Asante sana. Turi ngaha naho kuri Eglise turabona ko turi mu kibanza cya Life Center. Aha naho gute ibi navyo ni vyiza nuko urabikora? Ibi vyiza ni byose ni uko urabona nije niko ndabikora. Ni Israko nyene yayizewe kirakora ibiyinye. Ama nkuko mubibona iyi ni bâtiment izojamwo ama bureau, ikajamwo salle de réunion, ikajamwo hotel, ikajamwo na restaurant. Ibindi byo henyuma hejuru niho abakozi bazorara. Sino niveau zabiri za mbere na mabiro amiga niveau kurikira gira gatatu ni salle, salle de réunion, yindi ni hotel, ijya windi bona huguruye, ijya ni restaurant. Ijya iri hejuru tubona salle imenga yuguruye, ijya ni restaurant. Byose bizokorekwa muri iyi bâtiment nyene. Byose muri iyi bâtiment kuko urazi ko dufite projet nini yo tugira tutangure na Eglise. Kubera iyi ni bâtiment izomba ni nka administration n'ibindi. Administration ya Life Center. Mugabo rero bientôt turatangura igikorwa nyamukuru cyo kubaka Eglise. Kizoba kuvana izobiva hari ubona kuva hari izoherera aha izokwakira abantu 5,500. Zokunda ko tubibora mu gicapo tuza kugira ndabikwereka twashika kuri bureau ndabiguha vyose kivyose biya vyose nagenda kwereka ndabikwereka mu gicapo ho bimeze. Bashaka ndakwereka ibyo ko turacapa ibyo ko turakora kumsa ubone ibiko birakogwa n'ivyacapwe kumsa ntwave wibwira ngo baracapa gusa. Kujya mu memo nambaza turubaka amazu y'ubwoko bwose nabese amayizine nabese inzu zo kubamwo. Aha naho ubona ni centre ni misango yayita ni Life Center. Eglise iri muri Life Center kuko ifise ibintu byinshi bizobira departement menshi bagashaka ko byose bizobera mu iki kigo kuko yabayivuze Life Center ni kigo hajya abenshi baravyitiranya Eglise gusa no ni Life Center. Life ubuzima, center ni kigo
umva kiba kirimo ama service menshi kabisa. Ni ibintu kumbe nshaka kubarira abantu ko aradukurikirana muri mu Bwongereza, muri Europe, novuga muri Etats-Unis, muri Canada, wherever you are, kabisa murabona ko Isracom ari company nini ya cyane. Urinze ubona na Live Center ibizera ikabaha kumbure isoko nkiri ikaba ikizere nk'iki mu bakorera ibintu nk'ibi kabisa. Abari novuga uruhande runini rwa confiance umuntu aba yaguhaye cyane gose. Ni giki kumure bo barira nk'abantu bataramenya Israco kugira ngo bamenye neza ko bakuriye gukorana nawe? Israco d'abord ni entreprise de confiance. Kuko urabona abantu baratwizera dora n'igikorwa, nta muntu aza kudusurveya ngo turabisima mwakoresheje, twe dukoresha ibisima ikwiye iri ku manome. No kuvuga iki nituzi gukora ibintu byo gusondeka. Hama kandi deja turayitujemo experience kuko twatanguye entreprise yatanguye 2015. Kuko mva na jewe natanguye nkorera umuntu, unyuma ndavuga ati birashoboka guma nkorera umuntu kanje gutanguza ivyi wanje. Kabisa utaravuga byinshi reka tugende kumbere ku biro naho turabe aho bakorera bimeze gute cyangwa ni babandi bakorera kuri telefone. Tuvuye mu bibanza bitandukanye, tuvuye kuri terrain, twabonye ibikorwa Israco kirakora kabisa, turabona ko muri ku kivi. Ariko kugira ngo abantu batahure neza ishiramo Israco ijyari ryo kandi bamenya ati mbega ni bande tuzokorana, ati mbega mwo dufasha kandi mukatwidondora kugira ngo bamenye umushinga ntaye turi kumwe wariwe neza na neza. Yego murakoze cyane kujya muheje kubivuga rero kujya tuvuye kuri terrain kuraba ibikorwa tumaze kurangura. Ariyo mwashitse ni ku cicaro ca Israco aho dusanzwe dukorera mirimo ya misi yose. Rero twebwe ishiramo ryacu ryavutse mu 2015. Mbere no kuvuka ryavutse nanje natangiye gukora nkorera mu yindi shira hamwe, mu nyuma ndavuga ati reka nanje ndeke gukorera uwundi muntu, nanje nje gutanguza kwikorera ivyi wanje. Ego murakoze cyane kumbure nk'abatubarira mu buryo buramvuye neza kugira ngo dutahure mbega Israco niki ikora ibiki. Israco rero ni ishira hamwe rijejwe ibyo kubaka. Kuvuga ibintu byose bifatanye n'ibyo kubaka, no kuvuga harimo ikibanza kuko nshobora kuja kubaka mu kirere, irashobora kuronderera ikibanza, hama umaze kuronka ikibanza irashobora gucukigirira etude, ikakugirira ivyigwa by'ico kibanza n'inzu ushaka kuzoshiramwo. Hama mweje kugira ivyo ikigukorera igicapo c'inzu, hama ico gicapo c'inzu mweje gucumvikanako ikacigongera ikakugirira devis uburyo iyo nzu yawe izotwara. Hama mweje kw'ivyo wonyine kuca tuja ku yindi etape kurikira yo gushira mu bikorwa ico gicapo c'inzu twubatse. Hama kenshi turashobora kubikora mu mici 3. Harimo nakubwira ati jewe nzokwigura ibikoresho ingo je unyubakire, cyangwa nakubwira ati jewe nzogura ibikoresho n'abakozi ndabahembe ingo ungirire surveillance. Kenshi bakakubwira ati wewe uzoshikiriza urufunguruzo ninjira. Twebwe rero kenshi nka 80% y'abakiriya bacu tubashikiriza urufunguruzo binjira, n'ibitanda biriyo, n'intebe ziriyo, na televiziyo ziriyo, nukuntu ikinazana n'amashuka n'impuzu gusa. Israco yubahwe cyane kumbure turaza kugaruka inyuma mu bitusigurire neza buryo uramvuye. Ariko twashaka mutu ati mbega inkuru imana isubira inyuma mwatangiye muri 2015 sorry muri 2015 timbega umuntu agitangura ibikorwa nk'ibi cyangwa ibyo arivyo byose arahura n'intambamyi zigenda zitandukanye. Timbega izo ntambamyi mu guhura nazo byagenze gute, mwazinesheje gute? Intambamyi n'ukuri kubivuze murahura nazo kuko ni nk'umwana bavutse ari mushasha akariga kwavura, aratembagara ahandi agatsitara, ntibiba vyoroshe mugabo bijyanye n'ibigukomeza. Natanguye ndijeje nyene mu biro kuko ico genesi nashobora gushiramwe abandi bakozi kuko nta buzineri bwaroge. Navuga ati nije nakora kuri nka capa
nkakora comptabilité kaja kuri tere nukuvuga ibyo byose nije nabikora kandi numva nta nakazi kenshi kari kabwahabe naragerageza nkakwana nkigora nko gusa mugabo nkakora cyane nkatanga saa 3 y'ijoro saa 4 y'ijoro mugabo uko ibikorwa byagenda biriyongera mbona ibikorwa byiyongera nanje byaciye bituma nanje ngenda nashiramwo abandi bakozi mu kazi kiwanje kugira baze baramfasha bagenda kuko wasanga uri wenyine udashaka kubishobora inama mirete nazo duhurana cyane cyane urabona ibintu byose twe dukora kenshi umuntu murumvikana ko mukorera inzu murabona turafite ibibazo genda birahindagurika ibiciro igiciro cyahindutse kandi umukiriya waramubwiye yuko amahera arayo onyera gushikirije uburyo bwawe numubwira ngo urumva ngo byarahindutse hama naho nawe bimeze gutyo hari n'ibindi mpamvu bidura nazo ugasanga umukiriya waramukoreye waramuhereje ugasanga harimo amahera kiriyo ugasanga kugira azoya kwishure inzu uramaze kwimushikiriza ugasanga ni ibintu bitoroshe muge ibyo byose na madefi nyene mugenda murahora navyo mu buzima muga mukagerageza kumenya ingene ugenda urayatorera inyishu bukebuke Ego murakoze cyane ati mbega nk'ibibu byo mumaze gukora nibihe navuga ko muri muntu yogenda amenye muri kino kiganiro ibyo maze gukora ni byinshi cyane hajya nabatwaye na mashanti ari hakuna yo twagijije gushika ubu ndamaze guheza inzu zishika 25 nahejeje nkashikiriza abantu uwo uravye n'inzu ufise ngaha ubu ndafite amashanti yashika kuri 13 ndiko ndakora ari anko tuko turakora ari non stop hajya twagiye ku mashanti ya mwamwe kugira tujere umwanya sina hari amashanti nishobora kuyaheza ku munsi umwe kuko na jewe ushobora kuyagira visite yose umunsi umwe ngo ndayaheze kuko mba afise umwanya ati no munsi ncaha ejo nzoca hariya amenye ingenge ndavanga gusa nta misi birashobora guhera nagiye kuri shanti kugira nze ndakwikira ibikorwa hafi urumva ibikorwa tumaze guheza ni byinshi ndaza kubikwereka hariho n'ibitabo ngavyo bintu nahereje afite ibitabo ndafise Maria mu mashini ndaza kukwereka ibikorwa twakoze activity yabaye tuko turashikiriza amazu kubona nabanyenezo kuko nayakubwiye jewe 80% y'aba client fise n'aba diaspora abantu bo mu mahanga baba hanze nta mwanya bafise ngaha mugabo nabantu dukorana neza baranyizera kuvuga ati uri umwizigirwa amahera yacu turabona ko kutasondetse cyangwa kuko ari nabandi aguha amahera yiwe kazi ntugana gaheze ukabita cyangwa n'amahera yiwe ugasondeka inzu yiwe ariko twe muri Isra ko ikintu twafitemo d'abord ni karite nico kintu cambere gipima imbere y'ibindi bintu byose ufuma ukora bike ugukora ivyiza navyo twago umuntu yashaka kubaza ati mbega akabijya kuba kari muri Isra ko nakahe gatandukanye kumbure n'abandi canke icyo guma gituma abantu babahurumbira cyo bari ikihe twebwe rero akabijya ko muri Isra ko kenshi dukunda kuba dufise gasumba abandi nuko twebwe ishyirahamwe ryacu ibikoresho byo kubaka byo guhereza inzu kubaka nitwe tuvyizanira turigira mu mahanga turigira i Dubai turigira mu Bushinwa turagenda ahantu henshi hatandukanya kwizanira ibikoresho no kuvuga ikintu nzoshira mu nzu yiwawe si ya gikoresho zoja kwa kana ngo ngango kirahari wego twa sanga gifite ikintu bita touche unique hama kandi ni karite nayo gusiguriye nitugenda ngo dushire ngo cyo tugije kurondera ngo ibya mosheri oya we dukora ikintu gifite karite bamwe umukiriya nejo canke hirya yejo azogaruka akakurangira n'abandi hama kandi twera twikora ukuntu bidufasha tukaza turatembera turabona ibintu bigezweho itwama turi ibyo bintu vya kera kuvuga uko umwaka ugenda tuza ikintu gishasha tujana n'igihe tujana ni nyubako zigezweho ukajana n'ibihe ivyo rero byose biratuma bigenda neza kubw'ivyo rero nico gituma tubabwira yuko aha mwishira hamwe ryacu dufise akabijya bivanye yuko turabantu bakora ibintu bigezweho bagakora ibintu dokarite bagafuma bakora ibintu bike ako tuja kukwicira ibintu ngo nuko dushaka gukora ibintu byinshi tubihezwa n'undi afite nk'amashanti umuntu yaje kambwira ati ubu nta mwanya nta yindi shanti ishobora gusura kwakira kubera izo mfise zirakwiye muri Isra ko umuntu arashobora kubadanira isoko mukanga kuryakira bitewe n'ibikorwa byanyu mutaraheza kuko turataraheza hamabice byayo nico bituma ujya utari kuramukorera neza kubera batubika indi bikorwa by'undi muntu urumva rero nk'ubu ndafise umuntu nabwiye ati jewe wumva utari yareze kushobora kundindira genda ntacu rondere uwundi uwo muntu yaramenyera avuga ati jewe ukuntu bakumbwiye n'ingendo wize namaye randevyo mu kwa mbere kandi mu kwa mbere yaranyemera ko azondindira ubu arabarindire rero umuntu mu kwa mbere n'itike y'indege yaca yihinduza avuga ati je nzoriha itike y'indege mu kwa mbere nze dutangura ibikorwa
kuko ibindi bikorwa byo gucapa twarabihejeje hasigaye ko dutangura rero execution nawe ntiyari hafi mu mahanga ko nababwiye ugaca avuga ati rero kaminduzi tikindege nshaka ibikorwa vya mbere byo gutangura ibuye rya mbere tuzorigire ariho ndi ndavyibonera nukuri ego nukuri muko mugerageza kutwishura neza ariko rero n'umuntu yacifuza ati mbega turabizi neza yuko muri Israko mufise abamaze kubizera ariko hariho nkundi muntu mushasha kumbure ari muri Etats-Unis ari muri Australia ari muri Canada ari muri novuga muri territoire Schengen yuba yifuza gukorana na Israko ariko hari ubwa mbere ababonye ariko kabafise cyakindi kumbure ati mbega nigiki sindaba motive cyane uwo munyamutahe kumbure nigiki mubare kugira ngo abahurumbire nawe nyene abizere nk'abandi ico rero urakoze kumbaza ico kibazo ni ciza cyane kuko ngomvye no kukunganira hari n'abantu benshi bari mu mahanga bagize experience imbi yo kugomba kubaka bagaha abantu bo mu miryango ati genda haye umuntu wo mu muryango tora amahera nyubakishiriza inzu yagera kuza akumigwa hama rero twebwe kuko nababwiye twebwe turafise adresse kuko nakubwiye twengene tunakora sica nzi wawe ngo amahera yiwawe yose oya turafise ngene dukorana kavuga ati mpejeje akakazi mpejeje aha undi haya mpejeje twera turavugana ibikorwa ngezo turabikora bivanye tuzatugejeje hama nkuko nakubwiye twebwe turi ishira hamwe bisanzwe gizere rifise amategeko rifise registre de commerce rifise NIF rirafise n'amagaranti bancaire nawo mbwira ati jewe chako dukorana mugabo sifise assurance yawe twe turafise natwe n'amagaranti bancaire kuko ni entreprise ikomeye maze kuba ifise ibintu byinshi ikora bisaba ko nayo ikorana na banki ugasanga rero ikibazo c'umuriyaridi bangahe ico nugira ikibazo kuko abantu benshi baba diaspora afite ikibazo cyo guha umuntu amahera adafitiye confiance atabona iyo kazo byo pararangana ati mbe amahera yanje nzo yasubizwa gute cyane gose twe turumva turagira no ko turacisha no mu mategeko tukaja kwa notaire ngana afite notaire kuko nakubwiye genda afite n'amascience y'amashanti ndayasuhisha abakozi nk'abasuhisha kuvuga ni entreprise iri ku murongo iri ma norme no kuri ata bintu vy'ubujyajya byo haba ico kenshi nuko benshi tutari kumwe n'abantu nagenda ubakira babonye ivyo nakoze kaza numva umuntu ampamagaye ntanazi ukana kane yakumpaye ngo narabonye no wamukoreye bacu usanga rero ivyo byatumye ukora neza ubwa mbere biguhaye amahirwe kuronka ibindi bikurikira cyane gose muri Israko kumbure twizere neza yuko atayamvuga izovugwa muri Israko ngo bubaka inzu z'ibisuguti nk'ababandi dora twumva hari hanze oya nkuko nabibabwiye cyangwa namwe mumaze imisi muvyumva twebwe n'ubu tukorekiza programme y'igihugu turi mu mbona kazoza ya 2040 2060 kuvuga no ushobora kubaka inzu ufise imbona kazoza ya 2060 gutuza kumwubaka inzu y'igisuguti oya ahubwo dushaka inzu no hano ko turi muri 2025 n'umuntu azoza muri 2060 azovuga ati iyi nzu yubatswe ryari hamwe avuga ati tuka vraiment ibintu bimeze neza ariko uburyo vraiment ni buri inzu ifise garanti y'imyaka nk'ijana kuvuga no mwuzukura azoyibamwe kandi izosanga nico gihe iri ku mwanya gikomeye imeze neza kuko nakubwiye twebwe la qualité utwiza imbere y'ibintu byose utwijeje neza yuko ubu muntu uzokubakira inzu hazogera muri 2060 ikimeze nka shasha none nturabona ahantu ugenda inzu itaramara n'umwaka wasanga ikaro ntugushobora kubona mbege ikaro yasagute cyangwa irangite mbege igihangi yari shokora cyangwa yasa n'ivu oya twe kenshi niyo tunagukora inzu turaguha garanti ya 2 ans ukuvuga ikintu cyose kuko urabizi ni ibintu technique rimwe ntiyabura gasorobo kanu gatoye ka ugabo ikintu cyose kigiza gasorobo myaka 2 turaziwa tukakigihindurura ku buntu n'amara tugusaba ati rero mwebwe muri Israko mufise karite niyo kuvanga isima neza ku buryo inzu itagira bya bintu zunze kwita ngo ni bizaka oya bijya vraiment ntabibonye twatembera abone ngene bitukora kabisa ejo kituma ahubye tuje kuri tere uravye tuko turakora uravye vyahetse kabisa ucubona rero ico dutanga ingene kiba kimize cyane gose ego numva ko biko bigenda neza cyane none nigiki musaba leta na cyane cyane ko twumva neza yuko muri mune yambona kazuza 2040 2060 kuko byanyu biragaragara nigiki rero musaba leta kugira ngo bibashe kurushirizwaho bikogwe mu muvuduko udasanzwe ego leta rero cyo twisaba nuko kenshi iterambere ry'igihugu uraribona revyo bita mu infrastructure inyubako hama kandi inyubakwa muri ibi bihe ni ikintu kizimvye uravye rero uburyo bitwara bwinshi mugabo ari hamwe leta yovuga ati
abantu bagomba gushira imitahe mu vyo kubaka tugira turabe ahantu tuborohereza bivanye nk'ibi bikoresho tuzana vyo kubaka bivanye n'iyi miduga twego tugora nakubwiye nk'i entreprise yacu ya construction dusanga dufise n'imiduga yiwacu yo kubaka izana ibikoresho byo kubaka kandi urumva ni imiduga usanga yamirikira rihikori umwanya wose bivanye yuko muri environnement n'ibiki bikorwa ikora umva ni imiduga ni ibikoresho bigenera hoveni nuko turimvira rero ko bogerageza bakadufasha abo bantu baturi mu bintu by'inyubako bakaraba ahantu hamwe hamwe batworohereza hama twe twamye turanavuga ati muravye nk'ibiti dukoresha ku ishanti imwe ukaraba ibiti bijana kuri shanti imwe birateye ubwoba ugaca uharura ishanti ziri mu iki gihugu cyose uca ubona ko bariko ibidukikije kabisa birononekara ariko ni nkamwe boca bavuga ati reka dufate arivyo bita échafaudage métallique ivyuma no kuvuga ico cuma kirashobora gukora nko ku mashanti amajana 2 kubera iki icuma no kwitabora no kitabungwa urakideplacer ukagitwara ahandi hantu kizoma ariko igiti uko zishanti gikoresha intimwe canke zibiri kibashamaze kuma gacacisha urukwe no kuvuga domande uzosanga no mundi ari nyinshi y'ibiti n'imbaho gasanga rebe ko birotoma n'ibintu bidukikije byononekara cyane na ningoga rero twako twasaba leta ariko tworohereza twebwe turi mu byo bintu byo kubaka ikaraba ingene ibikoresho tuzana byo kubaka bikura ko amakora mwamwe kugira n'abashaka kubaka kuko ni benshi bashaka kubaka mugari ugomba kuza kubaka umuhaye devi gaca bivamo ngo yangwa amarani menshi nayo noronka mugana twe biba byatuvuyeko kuko ujana n'ibiciro bihari yego cyane kumure n'umuntu yaca yifuza ko ati mbega ibiciro byo muri Isra ko byo bimeze gute ko twabonye chantier zabo ziteye ubwoba ati mbega bimeze gute ujya ntibivuna oya nakubwiye rero twe gituma tufise nakabijya k'igiciro nakubwiye ko twebwe ibiciro by'iwacu biri hasi cyane kubera iki twe nakubwiye ibintu twe tuvyizanira ni kuvuga nyambanza nyikaro ngaho bagurisha kuri 150,000 je ni biri narizanye nza gusanga ndarigurisha nza gukumva nisanga ari ku 120 par metre kare ni mesh tugwiza n'ama metre kare office kuko twebwe tuje cyane kudandaza tuzenye cyane ibyo tuja gukoresha kuri ya mazu urumva rero bituma rero ivyo biciro byacu bica biba hasi cyane entreprise de construction yacu Isra nakubwiye irafise imodoka zifasha kuza ibyo kubaka nibiki rero jewe umusenyi wewe ukurubaka ukaja gutora iberi yundi muntu wikuzanira umusenyi weza kukuzana ku 150 ariko kuba je nakoresheje iwanje za kwinjira ku 110 cyane gose no kuvuga naho twoza wowe tugara ko sangwa nifite ibikoresho isoko tuyitsindiye dushobora kunzina ko je nama ndi hasi kuko ibikoresho bintu byinshi jewe ndavyizanira sindabigurira ngaha yego cyane kabisa kirumvikana neza cyane ati mbega nk'umuntu yoba yakurikiranye kino kiganiro kuva mu ntango gushika aha tugejeje ati mbega iyo kwifuza ati mbega Isra ko iyo biherereye hehe adresse zanyu niza umuntu yoba yifuza gukorana namwe iyo baronka gute okay twebwe rero turi mu gisagara ca Bujumbura hama tukaba dukorera muri commune Mukaza hama tukaba dukorera muri zone Rohero tukaba dukorera aha mu gace ka Asiatique nibarabara bagita Boulevard Melchior Ndadaye kuri galeri bita Peace Corner House biro A5 ni hagati mu gisagara haroroshe hariho ni nandi bamenyereye niho hari cicaro gikuru c'banki bita microfinance bita Ihera niho hari Akezanet ikorera ko nabone ndabona ko abagenzi banyu bakunda kuba bakurikirana kumbuga bumenyi kuvuga aho hantu hashitse ntuzimira cyane gose ego kumbure dusubira inyuma udusigura neza ati mbega kajya kantu wambariye ati muri Isra ko murashobora kubakira inzu umuntu akaza yizanisha uka gusa cyangwa akazazanye impuzu n'ishuka akazisangamo ivyo navyo mubikora gute mu bidusigurira umwanya neza kugira ngo nabitahure jewe rero no kwerekana amakontra mwamwe mfise ngahe nameze jewe nkitangura kubaka naragenda nkazana ivyo bintu byo kugariza ukagushira ko ukaca wimenya intebe mugabo nkaca sanga umuntu azanye intebe atanamwe zisa n'irangi atanamwe zisa n'amarido baje usanga inzu yubatse neza mugageze kujanisha ibintu bikobora kuvura mu bintu byaransi n'ibijyane ndavuga tereka shiremo rero igisata ca decor cyo gituma uzosanga muri Isra ko harimwo decor interior design ukuvuga rero jewe iyo nje nkaba nzi n'igicapo cyawe ukuvuga nzanzanye rido nzanzanye intebe
hamwe ubiraba ugasanga ibintu biravukana ego n'ivyombo uzoze niko tarose akaje tujere muri stock kuko je byabonye vy'amakwizine amakwiziniere kuko hari nk'amasafuriya bakoresha ku makwiziniere ngaho mu Burundi usanga zimvye ngaho usanga bagurishije 600 set imwe cyangwa tene ko kugura zimwe kandi je shobora kuyikuzana ku 400 hariye kuvuga ndaguha vyose wenda kubwiye ko ndaguha ibikombe ibirahuri wenda ikizana n'impuzu ikintu yajamwe n'ishuka impuzu n'ishuka nizizanira gusa fa kwa twemerera igiciro cyane go hama ufise terrain ariko adafise uburyo bwo kubaka navyo bigaheza bica bigenda gute mbega muratanga credit mukamubakira ku deni twebwe turabikora mugabo byose biva mu masezerano kuko nyamba inzu yawe naye kuyikora ku $1,500,000 akarero gasanzwe yambaye ko ku $500,000 kuko bivanye n'inge twumvikana payment tuzoza turariha nonda kweka contract n'undi muntu nisho kuja ku $500,000 yashaka gucija ko ku $550 kugira nanje wa mutaye nashizemwo uvyari inyungu kuko n'amahera nanje ni agiye mu kazi azorindira inyungu hari umuntu akubwira ati BMVJ we ndafise amahera ndafise terre mugabo amahera nashaka kurenza buri kwezi $2,200,000 gira ibiharuro rero turabe mbe $2,200,000 ku kwezi catugwiza n'inzo amahera bizotwara gashanze shira ko kaga pourcentage gatoyi ko kurindira cyangwa ugasanga n'amahera ya banki nanje ndiko ndakoresha izonsabira ko intérêt hari n'abandi mbere namye ndanafasha ndavuga ati urafise terre urafise n'amahera make gutangura kubaka yadutangura kubaka kacambwa ati okay ko tugeje ngaha ngo rero tugende cyo tugenda muri banki bacha guha amahera ikorere kuko urafise hypothèque ifise na valeur y'ibintu bikanaka usanga inzira ageze hari ikibinzu hari inzu n'ibindi na terre birageze nko ku $200,000 $300,000 banki irashobora guha $1,100,000 zabura kugira heraheze cyangwa $105,000 bacu usanga naho biraba byiza cyane gusumba nkuko ari jewe ndamugira ko kumva je biraza kunyorohera kuzi kunyexiza ati jino mose sinaronse ndindiro kwezi kuza muga byose biva mu masezerano cyo kintu gikuru no mwumvikana cyane gose ego murakoze cyane kumbure okubera ati ngo akajyoshe nigahora mwitama ariko mwijambo rimwe utumirira no kumbure abantu muri rusangi baze bizere Israko bakorane nayo mwijambo rimwe cyane gose ntizobamara amazi ego murakoze gose murakoze cyane Irebe FM iradiyo yacu Irebe FM umunezero wacu Irebe FM Irebe FM megahertz 91.4